hanyuma n'icyaha kizira rero kibi cyane numva nohagararira ko cyane muri iki kiganiro, ikizira cyo kwiba. Kwiba ni ikintu kibi cyane kuko uba wishe une chaîne, toute une chaîne de personnes, uba wishe abantu benshi, aba innocent, b'abarundi n'abarundikazi, umuryango wawe, igihugu cyose uba ucishe iyo wibye. Kwiba rero ni ikintu kibi cyane. Muri bibiliya hari uwivye yitwa Akani, Imana acivuga ko bamwica. Hariho n'ibihugu iyo umuntu yivye babica, bamwe bakabica babaturiye, abandi bakabica mu mpfu zitandukanye. Akani rero baramwishe nk'uko bibiliya ivuga ko yari yivye. Rero iyo wivye uba wishe abantu benshi. Kwiba ni bibi. Reka nange nk'akarorero, ari umuntu yari afise umuntu w'umu-enjeniyere yubaka ama etaje yiwe, amazu yiwe. Umunsi umwe agira urubanza aca ashima kumushimira, avuga ati uyu muntu yaranyubakiye neza ngo namushimire, aca amusohoza inzu. Kumbe iyo nzu rero yari yarayiriye isima, yarayiriye amabeto, ni ukuvuga yarayisondetse. Aca asanga niyo amuhaye, kumbe we shebuja yayimuhaye atazi yuko yayisondetse gusumba izindi zose. Rero uwo mugabo yayihawe aca ararira, bo bibaza ngo ni umunezero, kumbe yarababaye no kubona bimuhaye icigwa. Kumbe rero iyo umuntu ariko ariba, Imana bugira abibona, wose shebuja we yayimuhaye yibaza ko amunejereje, we bica biramushavuza, amureka ko anezerewe, muga mu nyuma ibaza ngo ni umunezero, umubabaro, amarira y'umubabaro. Kumbe yibaje ko ari amarira y'umunezero, kumbe ni amarira y'umubabaro kuba hawe inzu mbi mu zindi zose, iyo yasondetse itazomara na kabiri. Rero twirinde kwiba, ko kwiba bifise ingaruka mbi ku barundi, ku barundikazi, ku bantu abo ari bo bose, kuko ushobora kubikora ukazosanga iyo nzu wasondetse ihitanye abana bawe cyangwa umuryango wawe ndetse n'abarundi n'abarundikazi. Rero ni bibi kwiba, dukwiye kuvyihana rwose, dukwiye kuvyihana rwose, ni ikintu kibi cyane. Rero n'icahe twokora kugira ngo ico kintu cyo kwiba gikugweho burundu, ikugweho burundu, ni uko borondera porogaramu mu gihugu bakabishyira kuva mu mashuri mato mato, ajya y'abana bato maternelle, n'amashuri ya primaire, n'amashuri yisumbuye na kaminuza, bagashyiraho porogaramu yo kwigisha yuko kwiba ari kizira, ari tabu. Kwiba ari ikintu kibi cyane. Abantu bose n'abana bacu tuzovyara n'abuzukuru n'abuzukuruza bakazobandanya biga ico kizira cyo kwiba ko ari kibi, kuko usanga cishe toute une chaîne de personnes, ugasanga kirononye cyane. Nico rero ndangiza ku mpanuro, n'impanuro notanga nuko ikizira bobisubizaho bakavuga ati ibi bintu birazira, abantu kugira ngo babihebe burundu. Kuko iyo hari kizira haba ari ico bita respect, limite, discipline. Respect ni iki? Respect ni kubaha, limite nta n'urugezo ntarengwa, ikintu ntarengwa udashobora gukorako, limite. Hanyuma discipline naho ni indero, iyo hariho respect, limite na discipline irahari. Nuko rero Imana ibahezagire. Rero ndibaza ko ikiganiro mugiye kugitanga cyane, mugire sabone, mugire share na partage, ndetse mubihe abantu benshi kugira ngo dushikare dukunda igihugu cyacu, tugikundisha n'abandi benshi. Yari Fordien Nibaruta, ni Umurundi, ndabakunda cyane, mugira muba mubahwe, Imana ibahezagire cyane, murakoze.